Ishirahamwe Asesika Product rihamagarira abarundi guhurumbira ibitegwa n'ivyatsi kama kuko bikinga indwara bikongera bigakomeza abasoda b'umubiri. Karire Kinyana Jeanette, umuyobozi wa Karire Product, avuga ko Artemisia n'ibindi bitegwa kama bitandukanye bakoresha abarundi bovyijukira mu gukinga indwara. Yabimenyesheje kuri uyu wa 9 Ruheshi mwaka wa 2020 mu kiganiro yahaye abanditsi n'abamenyesha makuru, aho yariko aramenyesha akamaro k'ivyo bitegwa kama, ingene vyokoreshwa n'ingene abarundi bovyijukira. Mumenye yuko muri environment harimo inyishu nibyo dukoreraho kandi turavyemeza. Muravyumva? Nukuvuga yuko umunyagihugu mutoyi umurundi atunzwe no kwirimira. No kuva na kera umurundi yaratunzwe n'ivyamwa yaha mw'ishamba n'ibindi bitegwa yarivura. Iyo pharmacopée yarivura n'ibintu akuye mw'ishamba. Ivyo rero ni ukubandanya kubera nitwabita tuzoba turiko turata akaranga kacu. Rero Artemisia ni kimwe mu bintu by'inyishu dufise biri mu bidukikije. Ivyo rero ntavuze ibiza canke iki ndashobozwa cyane nuko abarundi batumva akamo rateye kuva imyaka 10 iheze dukwirinda malaria. Naho hoza ibindi biza byoba bije byongereza ku bindi byari bisanzwe biriho. Malaria irica gusumba ibintu byose mu munsi biriho, gusumba ingwano, gusumba ama-accident, gusumba ibintu byose. Malaria irica. Rero iyo abarundi bumvise ako kamo bagafata Artemisia neza, mugabo bakirinda agahararo. Muri icyo gihe mukuri abarundi bogira amagara meza. Okay? Muri bidukikije harimo inyishu. Icyo twofashanya na leta batuvuze twamaze n'abanyagihugu twamaze gutegera yuko mu bidukikije harimo inyishu. Abasigaye ko tuzironde. Rero Artemisia ni kimwe muri ibi. Rero tuzironde, tukorere hamwe, dushire ubwenge hamwe, dushire ubushakashatsi hamwe, dushire ubuhinga hamwe. Jewe nkora kuyagira y'igihugu y'abanyagihugu. Nicyo gituma ntatinya kubivuga no kubyemeza kubera ndabizi yuko ari byo. Leta rero turiko turakora. Abari muri mwebwe hariho abatema yuko ministre de la santé umushikiranganje w'amagara y'abantu yarabahamagaye arabemerera yuko niyo miti yindi bakoresha muri malaria iva muri ibyo bitego. Mwarabyumvise hari mu kwezi k'umunani umwaka uheze, mwarabibonye yaravyemeje. Rero mu kuvuga yuko twari mu nyubako za ministère de la santé, mu kuvuga yuko babizi kandi dukorana. Sibyo? Narayimuhaye kandi barabibwira. Sibyo? Kandi ntabibabwiye byinshi, jewe turakorana cyane na leta. Nicyo gituma mvuga nti iki kibazo cya COVID jewe nk'umuntu asanzwe yikorera twiwe sishobora kukivuga ko cyane kubera ni ikibazo cya mu bihugu byose, ni ikibazo cy'ibirwa. Sibyo? Hanyuma hari ikibazo cyerekeye amadoze. Artemisia ofete nukugira nitubabaze cyane abavura. Nje gituma tutavuga amadoze curative. Nje gituma tuguma mu bintu bya prevention. Kandi nje kubera turi mu bintu by'iterambere no kugwara. Umuntu amaze kugwara no kuvuga faiblesse, kuvuga yuko yamaze gusesa amagara yiwe. Nje gituma cyane mugabo bishitse arashobora kugira mugabo akajya kwa muganga nawe ariko arafata imiti isanzwe, arashobora no gufata ibyo bitego. Nabwiye tukinwa nakubwira kunywa icyayi gisanzwe, sibyo gabasha
ico kintu ntakuge tunywa icayi urwaye utagwaye mugabo cyane cyane utagwaye kubera muri ko muragwara ni kuvuga yuko nta terambere mushobora gukora. Okay, ivyo navyo cyane rwose. Donc rero turashimikira cyane ukinywa antioxidant kugira twikigire mugabo bishitse ukagwara urashobora kukinywa en complément des médicaments. Uyu urwaye izindi ndwara urashobora gukoresha Artemisia. Yego cyane. Artemisia turayibwira benshi bagwaye diabete. Kubera umuntu agwaye diabete mu bisanzwe arashobora gufata ibiryo bintu byose bya fer, igitegwa byose kiretse isombe, imboga zose arashobora kuzifata kiretse isombe ndabanya. Rero ego arashobora kuyifata mugabo umuntu ariyumviriza iyo unyoye ukumva uti byagenze gutya uca uriyumviriza mugabo mu bisanzwe biramerera neza abagwaye izo zindi ndwara mbere n'abagumigwa. Murabizi neza yuko naho nukigudurira nta muti wa covid n'abazungu baratora bwite. Nicyo gituma abantu bironderera sivyo mu Burundi gusa, nicyo gituma abantu nabo hanze bironderera mugabo icyo sinshaka kukivuga umusirondera kandi abaza kuronderera iwacu turababwira ntidufise Artemisia gusa, ntidufise hariho umubirizi, hariho kenkina, hariho ibindi byinshi kandi ibyo byose birimigwa mu Burundi. Twebwe d'abord ni umugambi watanguye imbere ya covid no kuzindi ndwara cyane mu iterambere y'igihugu kandi tuzobandanya naho covid yohera tuzobandanya dukora sibyo. Kandi noneho abarundi tuzokwama nk'abadandaza nk'abahingura ibintu naho tutokwihindura cyane iyi Artemisia ubundi munsi mutondondera ku bindi bintu sibyo. Rero akamuntu batera abarundi n'ukuri ndagasubira bisubira dufise byinshi muguma ku kintu kimwe kandi kumwe yagize by'amatozi muguma ku kintu kimwe naho tubari cyiza kigagutera ingorane. Akarorero kunywa amazi ni meza, amazi n'amatara mugabo ufashe ukicara ku mazi nk'amaritiro 5 yageza ku munsi ntihobora n'inkurikizi mbi ziba ku magara yawe. Rero tureke guharara dukoreshe uko babitubwira. Abaza kugurira iwacu hariho notisi biranditswe kuri pano ingene bakoresha. Abagwayi baje kwa muganga abandi bakoreshe age matizane bisanzwe kandi jewe ndashima cyane ko abantu bahurumbira amatizane uko ari kose kubera n'ibinyobwa cingirakamaro mu mubiri nabibabwiye nabibasigiye.